baramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Shaka munyemerere nsenge. Data mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kandi kuri iyi opportunité utwongeye Mana kugira ngo tuze imbere yawe twumve icyo ugomba. Twese twazanye imitima yuguruye dushaka kumva icyo uvuga. Tugomba kumva inyishu zivuye mu nyonga hawe. Rero ndasenga kugira ngo iri jambo rihindure imitima yacu. Naje ngomba kurivuga Mana unkizanye n'abagomba kuryumva. Ibisigaye Mana turazi ko tuzokubona. Tuzazi ko tuzovana impundu muri kino kibanza tuvuga ngo twarakubonye. Mashimwe n'icubahiro bibi vyawe ubu nibihe bitazoshira mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Ndanezerewe kandi no gusubira guhagarara imbere yanyu kugira dusangire ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana umwe yigeze kwangaja ishengero arishira mu masengesho nk'uko twabikoze. Yari amasengesho y'igihe kirekire. Hama amasengesho ageze hagati acabaha inyigisho ivuga ngo ni gute dukwiye kwisonzesha, ni gute dukwiye kubikora. Hama ahejeje kwigisha abantu baca baramurondera ati kubera iki inyigisho wayizanye ibintu bigeze hagati. Mu yandi majambo bari baje kubona ko ivyo bakoze byose peut-être babikoze kutariko. Kubera ko iyo abantu binje mu mwanya wo gusenga bisonzesheje barakeneye kumenya ingene bakwiye kwisonzesha no kwisonzesha nyako uko ariko. Kuko iyo ukwisonzesha kwatahuwe nabi kuca gukorwa nabi kandi kuca kuba inefficace. Abantu barashobora kumara igihe kinini imbere y'Imana bibabaje biyimye. Ama resultat akaba atariyo. Hama bakavuga ati none kubera iki twama twisonzesha Imana ntihagire icikora. Ivyo kandi vyarasikiye Abisirayeli. Ariko ni kubera ko tutaba twatahuye igituma dukwiye kwisonzesha. Rero inyigisho y'uno munsi ivuga ngo pourquoi jeûner? Kubera iki twisonzesha? Bega misezerano rya rishasha birakenewe ko abana b'Imana bisonzesha kandi Yesu Kristo ku musaraba yaravuze ngo birarangiye. Ni ibibazo vy'amabiri mu bana b'Imana, ni ibibazo vy'abari mu ishengero. Bamwe bavuga ngo ntibikenewe ko twisonzesha, abandi bavuga ati oya kwisonzesha biri mu bushobozi bw'Imana. Uko biri kose harimo ukuri muri ivyo byose kandi Imana irafite icyo bivuze ko. Nashaka gutangura kwerekana igicapo muri Luc 18:10-14 abantu babiri bariko barasenga. Umwe arafise inyifato yari karagaragaza imbere y'Imana kubera ko yari umuntu asenga kandi yari yisonzesha. Avuga ngo abantu babiri baduze baja mu rusengero gusenga. Umwe yari umufarisayo, uwundi yari umutoza kori. Umufarisayo ahagaze asengera ku mutima wiwe ati Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi bose. Abanyazi canke abagabitanya canke abasambanyi canke n'abameze nk'urya mutoza kori. Mu minsi indwi yose nisonzesha kabiri. Ntangigira 10 c'ivyo ndonka byose. Ariko wa mutoza kori ahagaze kure ntiyagomba kurangamiza ngo arabe mu ijuru, ariko arishishitira ati Mana ngirira ikigongwe ndumunyavyaha. 14 ndababwire uwo muntu yamanutse ajiwe atsindanishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwishira hejuru wese azocishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azoshirwa hejuru. Imana ishimwe. Turabonye umuntu ariko arasenga kandi yari yisonzesheje, ariko mu gusenga kwiwe ariko yereka Imana ati Mana ndagushima ko ndigitangaza. Jewe ndashobora kumara iminsi 40 nisonzesheje, siko mu ijambo ry'Imana yavuze, ariko yari kavuga ngo ndashobora mu ndwi nisonzesha kabiri ndigitangaza. Ivya jeune ndabitahura cyane kuko ndazi ko iyo umuntu ariko aribabaza mu isezerano rya kera vyagaragaza ko umuntu yicishije bugufi ashaka kwiyegurira Imana mu kwirondera kugira ikore mu buzima bwiwe. Ariko uyu yatakaje inombera tutangura kwereka Imana ati jewe ivyo Mana ndavyitwararika. Ivyo wageze jewe ndabishira ku mutima cyane nisonzesha kabiri mu ndwi. Simeze nk'urya mutoza kori. Ariko ijambo ry'Imana ritweretse ko nawe yari karasenga gutyo yavuye imbere y'Imana adatsindanishirijwe. Ariko umuntu w'umutoza kori yagiye imbere y'Imana avuga ati sinari imbereye kuza imbere yawe, ngirira ikigongwe Mana. Ijambo ry'Imana rivuze ngo uwo muntu yatasha atsindanishirijwe. Mu yandi majambo ashatse kutwigisha ko
ukwisonzesha ntitugukora kugira twimpressione Imana, ntitugomba kwimanipira kugira ikore. Ukwisonzesha ni ikimenyetso cyo kwicisha bugufi kugira ngo twiyegurire Imana mu gusenga, tuyereke ngo nta kintu na kimwe twoshobora gukora tutagufise. Ariko kandi naho tuje imbere yawe twisonzesheje, turazi neza ko ivyo ugomba ukore ntugomba kubikora kubera ko twisonzesheje mu mugambi wawe biriyo, ahubwo tuje imbere yawe kugira tubimenye. Kuko ari igihe tuzi imbere y'Imana twisonzesheje, twibabaje, twumva umengo nitwiyima ivyo kurya tukamara iminsi 33 twisonzesheje, ico gihe Imana izoca yumva ikigongwe, hari ibintu izociraba muri karne yanje hama ivyishure. Nagoma ndababwire ko biri kure y'ivyo. Ukwisonzesha ni kuriyo kugira ngo Imana ihindure umugambi hama ikora ivyo twifuza, ariko kwisonzesha guhari kugira ngo twinjire mu bwiza bw'Imana, tumenye ibiri mu mugambi wayo, kugira ngo iyo dusenga ntidusenge nk'uko twiraritse, ariko dusenge selon la volonté de Dieu. Imana ishimwe. Rero nashaka gutera intege umuntu ari ngaha muri kino kibanza. Imana ntizokwishura kubera ko twiyimye, Imana izokwishura kubera ko twasenze n'umutima uciye bugufi. Kuko yaba kwiyima ari byo vyonyene bituma Imana ikora, abantu badakunda gufungura baba bafise vyinshi kudusumbya. Ariko dans le monde spirituel, ukwisonzesha gufise ikimazi gikomeye cyane, gufise n'insiguro ikomeye cyane igihe kwatahuwe neza kandi gukagurwa mu buryo bwiza. Ibi rero vyarigeze gushikira Abisirayeli. Uravye muri Yesaya igice ca 58 ku murongo wa 3, mumvirize ngene havuga. Barabaza bati mbega igituma twisonzesha nturuhe ubibona ni kuki? Bariko barabaza Imana, igituma twibabaza nawe ukavyirengagiza ni kuki? Aha Imana niri kiravuga, erega mbiterwa nuko ku munsi wanyu wo kwisonzesha mufa kwikorera ivyanyu, mugakoresha n'aba bakozi bo mu nzu zanyu. Aba bantu barafise ikibazo nk'iko natwe dushobora kugira igihe twahejeje amasengesho y'iminsi 33 n'ayandi na October yose tumaze kumara turi imbere y'Imana. None gamana ko twama twibabaza kandi ishengero riba ryaduhamagaye kugira ngo tuze kwisonzesha, kandi igihe cyose hamari amatema avuga ngo abandondera ubudahumeka barambona, ubu naho bavuze ngo nta kinanira Imana. None gamana ko namaze igihe kinini ndi imbere yawe, nibabaje niyimye ivyo gufungura n'ivyo kunwa kubera kudakora. Ikibazo si Imana idashaka gukora, ikibazo ni wowe wabitahuye nabi. Rero kubera ko wabitahuye nabi biriko birakuruhisha kandi vyatumye utakaza n'intumbero. Imana ishimwe. Rero nashaka ko umuntu wese ari hano muri kino kibanza ntituza kumara umwanya munini turiko turiga, ariko tuza kumara umwanya munini turiko turasenga, kugira ngo umuntu wese yaje hano afite iciyumviro c'uko ndashaka kwiyegurira Imana muri aya masengesho, kumbure n'iyimi vyo kurya quand même ninatakaza ibiro Imana izoyira ivuga ati uyu muntu yari yahevye utuntu twiwe vraiment reka ndabico nkora. Arano nigeze gusengera baravuga ngo iyo abaririmbyi batambye abantu ishengero rigatamba, irya yashu yawe cugira gutya, iyo yashu yawe Imana izoyibuka. Kandi rero mu ishengero haba ariho amen nyiniya, kuko iyo umuntu yabonye yakoze bakaca bamubwira ati inyuma y'ivyo bintu hariho impembo, yama yumva nezerewe. Ni nkuko natwe rero botubwira ati nimuze twisonzeshe, Imana niyaturaba nukuri nta kinanira izokora. Ariko Imana ntiyaduhamagaye kwisonzesha, Imana yaduhamagaye gusenga. Kuko umwanya wose twomara turiko turisonzesha tutariko turasenga, vyoba vyatakaje intumbero. Hama kandi ngaho Imana iberetse ko aba bantu baratakaje intumbero kubera ukwisonzesha kwabo nta ntumbero gufise yo kurondera Imana. Ubandanyije ico gice ucubona ko itarget yo kwisonzesha Imana ntiyarondera gukora, Imana yarondera umutima w'abantu bisonzesheje. Nico gituma nashaka kubaza ikibazo, mu myaka canke mu gihe kinini umaze wisonzesha uri imbere y'Imana usenga, nikihe kintu kimaze guhinduka ku buzima bwawe? Apana mu vyo wari waranditse muri carnet ushaka ko bihinduka mu muryango wawe canke mu gihugu, ku buzima bwawe. Eske
utaprogresse mu migenderanire yawe n'Imana. Kuko uku kwisonzesha intumbero ko ari gufise mu isezerano rya kera ko ari uko abantu baguma bagaruka imbere y'Imana kugira ngo bayegere kuko bari barayivuyeko. Rero Imana mu gushaka kwigarurira aba bantu yari yasizeho ikintu cyo kwisonzesha. Nje gutuma tubona abantu bose babaye abahizi mu kwizera, turabona imyanya myinshi bamara imbere y'Imana. Par exemple nka Mose amara amajoro 40 n'imisi 40 imbere y'Imana ariko arayirondera, avuye mu bwiza bwayo akagaruka yakaka abantu badashobora no kumuraba mu maso. Mose ku musozi nta mutwaro yari atwayeyo, ariko ni Imana yari yaramuhamagaye kugira ngo ahaze. Nagomba ndabereke ko iyi rendez-vous si twe twiyangaje kuza, ni Imana yaduhamagaye kubera ko hari ibyo ishaka kutubwira. Ndi sûr neza ko igihe twabikoze neza mu byo twanditse mu makarne turashobora kubifuta tukandika ikintu bishasha bivuye ku Mana. Kuko igihe cyose umuntu aje imbere y'Imana yamafise ibyaje kuyereka. Ariko nagomba ndababwire ko ijambo ry'Imana rivuga ngo hatarabaho n'umwe mu gitabo c'Imana haranditswemo ibyacu byose ata muntu n'umwe arabaho. Mu yandi majambo ibintu vyiwawe vyateguwe isi n'ijuru bitarashigwaho. None wumva ukeneye kuzanira bishasha imbere y'Imana cyangwa ukeneye kwegera Imana kugira ubimenye ivyo bintu? Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana bariko baravuga ngo ivy'amaso atigeze kubona, ivy'amata atigeze kumva, nibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ivy'Imana yabihishuriye abayikunda. Baca bavuga ngo yabiduhishuriye muri mpemu wayo. Ngo ntiyaduhaye mpemu w'iyisi, ariko ngo yaduhaye mpemu ava ku Mana atumenyesha ivy'Imana yatugabiye. Mu yandi majambo murumva ko iyo umuntu ariko aragendana n'Imana atazi ivyo yagabiwe aba ari umuhombe, kandi igihe cyose asenga nabi. Rero iyi minsi 33 je niteze kumva ivy'Imana ivuga ku buzima bwanje. Sinzi nawe icyo witeze. Kumbure muri bijya wanditse muri carnet birimo, ariko hariho n'ibindi bishobora kuba bitarimo. Ariko Imana ishimye ko yaduhamagaye kugira ngo tuganirize. Hama ntitwisonzesha kandi kugira ngo twatire regard y'abantu, ntitwisonzesha kugira abantu batwemere. Muri Matayo igice cya 6 murongo wa 16 gushika kuri 18 Yesu yari karakosora avuga ngo kandi iyo mwisonzesha ntimwijirigwe kuko nkuko zandyarya zigira, kuko biyoberanya mu maso ngo babonwe n'abantu ko bisonzesheje. Ndababwira ukuri baramaze guhabwa impera zabo. 17 Ariko weho bwira mugenzi wawe atariko weho niwisonzesha wisige amavuta mu mutwe wiyuhagire mu maso. 18 ngo ntubonwe n'abantu ko wisonzesheje, ariko ubonwe na so aba mu mpisho, kandi so abona ivyo mu mpisho azoguhera. Ngaha Yesu ariko arakosora abantu kuko igihe cyose bisonzesha aba bafarisayo hariho n'utuntu bisiga kugira abantu bamenye ko bisonzesheje. Izi ni zimwe mu ntambamyi, ni zimwe zishobora kuba intambamyi z'ingene tuwegera imbere y'Imana, kuko hari n'igihe tuba turiko turagenda ahantu bataranaguha n'ivyo ufungura ukacubabwira kuri muri jeune ngo je ndisonzeshe ngo muri iyi minsi ngo shaka kuvuga nabi. Hamwe wumvise n'ibintu bimose muri ko muragendana n'abantu ngo aba bantu bashaka kungerageza, abo bantu ntibakeneye kubimenya ibiburimo. Yesu avuze ngo so abona ivyo mu mpisho azoguhera. Nico gituma ukwisonzesha kwacu gukwiye kugirwa ibanga. Ni igikorwa gikwiye kubera mu mpisho. Imana ishimwe. Ni igikorwa gikwiye kuba ku muntu n'Imana ku giti ciwe. Ahantu honyene nibaza ko dushobora kuvuga ko turi muri ivyo bihe ni nko ku bantu bubatse n'abana bakiri wabo, igihe bariko barabagobera kurya bagashobora kuvuga ko bisonzesheje kugira ntibitere ikibazo muhira. Ariko Yesu ariko avuga ngo iyo wisonzesheje bikwiye kubona na so aba mu mpisho, kandi so niyakubonera mu mpisho azoguhera. Ngana nari nkiri muri introduction, nashaka ariko mvuge menya neza. Nitwisonzesha mu buryo bumwe kubw'amagara y'umwe wese. Ncangaruka kuri cya kibazo cya mbere. Kubera ko twibaza ko Imana ikora kubera ko twisonzesheje twibabaje, hariho n'abantu bahakwa kubipfiramwo. Nari mfise témoignage z'abantu bigeze kuja mu masengesho yo kwisonzesha 40 jours zikarahera, bamwe bari batanguye gupfa.
nagomba ndabereke ko Imana ntishaka kuraba ngene turiko turiyima ivyo kurya. Imana ishaka kuraba ngene twa disponibilije imitima yacu. Rero nimba hari abantu bagwaye ngaha, murashobora kuraba ngene mugira amajone et prière. Kandi bishobotse murashobora no gukonsulta abaganga bivanye n'ingwara mufise bagashobora kubafasha. Kiretse ari Imana yakuganirije kwizogukiriza muri iyo jeune et prière. Dushaka kugira nitwumve ko abantu bose bagwaye, nimba ugwaye igitigu n'izindi ngwara ntashoboye kuvuga, uri ku miti, ntibikenewe ko ugira nk'iyo jewe ngira. Peut-être wowe birakenewe ko ufungura mu gatondo ugasura ugafungura no mw'ijoro. Peut-être kuri bamwe birakenewe ko bafungura wanashaka 3 ku munsi, ariko bakaba mu masengesho, kandi nabo bantu bazohabwa impera nk'iyo natwe tuzohabwa. Kugira nitwumve ko Imana yadutumiye hano kwisonzesha, yadutumiye gusenga, yadutumiye guheba ibindi bintu kugira ngo tuze kuyegera. Hama ntitwisonzesha indya gusa. Imana ishimwe. Abantu batagwaye tugire gutya. Ivyo mvuze mwebwe ntibaraba. Twe tuzokwisonzesha mu izina. Abagwaye nibo mpejeje kuvuga. Imana ishimwe. Nibo bonyene bashobora gufungura canke bagakonsulta abaganga kugira ngo babafashe kugira byose bikorwe mu buryo bwiza, kandi twese tuzobe turi épanoui, turi imbere y'Imana. Kugira ntihagire umuntu azovuga ati Imana none je ko nanyoye akayi mu gatondo uraza kunyumva. Oya, Imana ntitwumva kubera ko twisonzesheje. Twe dukeneye kumva Imana kubera ko twisonzesheje. Kuko ijwi ryacu ntiryumvikana mu ijuru koko twiyimye ivyo kurya. Imana isanzwe itwumva tutaranavuga, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ryacu ritarasohoka no mu kanwa, Imana ibiri kirumva ivyo tuvuga. Ariko twebwe hari urugezo tudashobora kugera ko kumva Imana, hari ibintu tutahevye. Yesu ashimwe. Alors, kubera iki rero twisonzesha? Icambere nanditse kugira twumvire mpwemu w'Imana. Matthieu 4 verset ya mbere gushika kuri 2 avuga ngo buno Yesu aduganwa na mpwemu mu bugaragwa ngo ageragezwe n'umugwanizi. Amazi iminsi 40 n'amajoro 40 yisonzesheje abona gusonza. Ije Yesu ntiyayiteguye kugira ngo ministère yiwe ikomere. Iyi jeune prière ni mpwemu w'Imana yatwaye Yesu mu bugaragwa kugira ngo ageragezwe n'umugwanizi. Rero ukwisonzesha rimwe na rimwe ntikuva kuri twebwe, rimwe na rimwe kuva ku Mana. Rero rimwe na rimwe twisonzesha kugira ngo twumvire mpwemu w'Imana. Hama abantu babona canke bavuga ko badakwiye kwisonzesha mu isezerano rishasha barihenda cyane. Igihe kimwe abigishwa ba Yohana baje kubaza Yesu, tinone ko twebwe n'abafarisayo twisonzesha ariko abigishwa abantu bisonzeshe ni kubera iki? Hama Yesu acabishura ati abagenzi b'umukwe kubera iki bo kwisonzesha bakiri kumwe nawe? Aba bantu ntibashobora kwisonzesha kubera ko turi kumwe, ariko ninamara gukugwa muri bo bazokwisonzesha. Yesu yarashatse kubabwira ngo aba bantu nta ma revelation bakeneye kuko revelation ni jewe. Aba bantu nta nyinshi bakeneye iva ku Mana kuko ni jewe. Donc ivyo bari kurondera mu kwisonzesha barabifise, ndi disponible. Ariko ninamara kugenda bazokwisonzesha kuko nanje ndisonzesha kugira numva ibivuye mu ijuru. Ashatse kubereka ngo nimba nanje ndi Imana, ndi umwana w'Imana navuye mu ijuru nisonzesha, namwe ninamara gukugwa muri mwebwe muzosigara muri isonzesha, kubera ko hari ibintu mutazoshobora kudiscerna, hari ibintu mutazoshobora kumenya mu isi mwemo muticishije bugufi ngo mwisonzeshe musenge. Igihe kimwe muri octobre ya 2023 twari dujeje jeune ya 30 jours. Hama hari muri Decembre ndibukana ariko ndaduga ngeze, hama nzanumva mpwemu w'Imana aranganirije ngo muri janvier uzotangura jeune prière, kandi yari igihe kinini. Urabona ko muri Decembre tarabura atangura kumenyera gufungura neza, uvuye muri ya 30 jours ndatangura ndibaza ati none iyo experience deja sinari bwayigire. Ndavuga ati ibintu ko bikomeye.
eske nzobishobora? Uko iminsi yagenda niko naguma mbona hariko haragera muri janvier, hamwe nkaguma nibaza none ibi bintu sinzova ndabita hagati, eske canke ni jewe ni ivyiyumviro vyanje, ariko narumva ko ndi convaincu neza ko ni Imana iri kirantwara muri ico kirere. Hama muri janvier hageze nta kintu na kimwe nari mfise ngo ntwaye imbere y'Imana, kuko ni invitation ya Saint Esprit, sinzi ikintu agomba kunganiriza. Hama rero janvier hageze ca ndikonsakra ndemera, ndabwira Imana ati ndi disponible. Umunsi wa mbere nja gusenga, ndiko ndiyumvira none ni ikihe kintu nosengera. Ikintu ca mbere yambwiye cyo gusengera ntaco nobabwira, nzokibabwira ndiko ndabashingira intare. Ariko ni vyari mu nteguro yanje, vyari ibintu ntariko ndiyumvira muri ico gihe, vyari ibintu muri ico gihe sivyo nari, vyari kure cyane mu vyiyumviro vyanje. Ariko ikintu ca mbere yampaye, wow, naciye mbona ngene Imana yahamagaye Mose ngo duga ku musozi kandi ugumeho. Hama igihe yava ku musozi yahavanye ubwiza, kandi ntihavanye ubwiza gusa, yahavanye n'ivyagezwe vyo kurongora Abisirayeli. Mu yandi majambo, igihe twemeye kuza imbere y'Imana ntidushobora kuhava nkuko twinjiye. Impossible. Kandi ico kintu yambwiye, naho nari nagikekeranije, ntanguye kugisengera, carambereye umugisha. Imana ishimwe. Ndazi ko mushaka kumenya ico arico. Ica kabiri, twisonzesha kugira ngo twiyegurire Imana mu gusenga dutekanye. Mu yandi majambo, turi concentré. Zimwe mu ntambamyi dukunda guhura nazo igihe twisonzesheje no kudasenga. Kuko abantu barashobora guheba indya. Umuntu arashobora kuva mu gatondo gushika 18h atafunguye, bikamworohera, ariko atigeze asenga. Umukozi w'Imana umwe yavuze, igihe ariko arigisha narugurutse amaso, avuga ati iyo abantu bari bisonzesheje, imibiri yabo, donc kameremere kabo karacishwa bugufi, hama esprit iraba sensible dans le monde spirituel. Ariko nagoma ndababwire ko igihe impwemu yaduze, iyo yabaye sensible ntibiri kirakura. Acavuga ngo rero abantu barafata umwanya munini wo kwisonzesha, bakareka ivyo kurya, bakamenya n'ibibera mu isi y'imwemu, ariko ubuzima bwabo bw'imwemu bakaguma ari abana. Kubera ko bafashe umwanya wo kwisonzesha, wo guheba ibintu bimwe, ariko ntibafashe umwanya wo kugaburira impwemu yabo. Rero impwemu nikura kubera ko twayimye, impwemu ikura kubera ko twayigeburiye. Yesu ashimwe. Rero turashobora gufata iminsi 33 twisonzesheje, ariko tutariko turagaburira impwemu zacu kugira ngo zikure, tuzoguma dusanga turi babandi nyene. Wa miliyoneri wo muri 2023 azosanga ari wa undi nyene wo muri 2025. Ariko kameme hari ibintu bimwe bimwe yagiye arabeneficia byo mu buzima busanzwe, ariko ubuzima bwiwe bw'imwemu ntiburakura. No mu migenderanire yiwe n'Imana ntirakura, bahurira muri October gusa. Iyo October igeze avuga ati my God, sije nzosubira kubona birageze bijya bihe. Yamavuga ngo turagira ibihe vyiza, ariko mu mwemu ntarakura. Yesu ashimwe. Rero ntitugwe mu mutego wo kwisonzesha twirima ivyo kurya, ariko tutariko turasenga. Igihe Danieli, Imana yamuhama, igihe Danieli yamenya ivy'ubwoko bwabo ko bakwiye kumara iminsi 70 mu buja, ijambo ry'Imana ntivuga ko yisonzesheje, bavuga ngo yiyeguriye Imana mu gusenga yisonzesheje. Donc kwisonzesha ni option ya kabiri dukora twatanguye gusenga. Kwisonzesha sivyo bitangura, hatangura gusenga tukaca twisonzesha. Kuko uku kwisonzesha ni kimenyetso turiko turereka Imana, tuvuga ati Imana turabizi neza ko atakintu na kimwe twashobora gukora tutagufise. Hama kandi naho twatanguye uru rugendo turakeneye kuba sensible ku ijwi ryawe. Rero turabizi ko isi iravuga cyane, isi irinfluence cyane mu mitwe yacu no mu mitima yacu. Turafise ibintu biriko biranigana, bimwe no mu byo turiko turasengera birimwo, ariko turagomba kwicisha bugufi kugira ngo impwemu yacu ibe sensible, ariko kameremere gacishwe bugufi kugira ngo twumve icyo uri kuravuga.
reka mvuge iri jambo ariko ijwi rirumvikana nawe mutambona. Imana ishimwe. Reka mvuge iri jambo. Wofuma ureka kwisonzesha ariko ugasenga. Ariko kandi iyo wasenze neza wamugira inyota yo kwisonzesha. Hari abantu bariko bavuga ati okay ndahevye kwisonzesha rero muri iminsi 33 nzoza gusenga gusa ivyo kwisonzesha ndabihevye. Iyo wasenze neza inyota yo kwisonzesha iraza kuko ni bimwe mu vyagezwe vy'umwami. Imana ishimwe. Ariko nitugomba gutwara abantu, nitugomba kuja ahantu twiyumvira ko ukwisonzesha niko kuzotuma Imana ikora. Ariko gusenga n'igihe Imana yishura ubwoko bwayo ntiyavuga ngo naravye ukwisonzesha kwanyu, yavuga ngo numvise ugusenga kwanyu. Imana ishimwe. Rero ndabizi neza ko mu byo twanditse mu makarne n'ivyo Imana itotuganiriza nitwiyegurira Imana mu gusenga, Imana niyo kwizigirwa nta kinanira nkuko bivuga izobikora. Icya gatatu ni kugira ngo twumve ico Imana ivuga. Jérémie 33 verset 3 avuga gute? Avuga ngo mpamagara nanje ndakwitaba nkwereka ibihambaye n'ivyikinze ivyo utari bwamenye. Imana ishimwe. Mpamagara ndakwitaba ndakwereka ivyikinze n'ivyo utari bwamenye. Bimwe nanezerewe kubera ko umuntu yatanguye kuturongora mu masengesho yabicishijemo. Ijambo ry'Imana rirerekana ko Imana iravuga mu buryo bumwe no mu bundi naho twebwe tutabibabara. Imana ishimwe. Hama ndagomba ndabibutse ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyo kameremere gakunda nivyo mpwemu yanka, kandi ivyo mpwemu akunda nivyo kameremere kanga. Donc ngo ivyo biganira muri twebwe kugira ngo nidukore ivyo dushaka. Ndagomba ndababwire ko igihe cyose twahaye umubiri uba wungutse, impwemu ibiri kiratakaza. N'igihe twahaye impwemu cyane umubiri uri kurahomba ariko impwemu ibiri kirunguka. Rero bimwe mu bintu bituma impwemu yunguka tugashobora kudiserna ijwi ry'Imana ni kwisonzesha. Kuko abantu bose bagiye bumva Imana. Abantu bagiye gutandukanya kamere cyangwa Satani ariko aravuga cyangwa Imana n'abantu biyegurira Imana mu gusenga. Igihe Yesu yaravuye muri 40 jours ntiyatanguye kumva ijwi ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo yatanguye gusonza. Hama shonje Satani acaravuga. Imana ntiyari kirintervena muri ivyo bihe. Ariko kubera ko Yesu impwemu yiwe yari yateguwe, impwemu yiwe kubera ko yari yakuze, kubera ko Yesu yari ancré mu ijambo ry'Imana, yavuga ngo handitswe ngo. Kuko Satani ivyo yari karagerageza kumuteza vyari bifatanye n'ivyo umubiri ushaka. Wari ushaka kurya, wari ushaka kunwa. Avuga ngo rero nimba uri umwana w'Imana fata uwo iryo buye urihindure. Ariko Yesu amubwira ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Imana ishimwe. Yesu arashobora kudiserna ko ni Satani ariko aravuga. Bamwe muri twebwe turashobora kuja muri jeune hama ijwi nyene ry'umugwanizi canke kubera wumvise ushonje cyane ngo yanga urashobora kunywa amazi kugira ntumve. Iryo jwi ntirivuye ku Mana. Ushobora kurya gakwi, c'est pas grave. Imana ishimwe. Ariko Yesu yaciye avuga ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Kubera ko yaramenye ko atari Imana iri kiravuga naho nshonje, naho umukate numva ndawukeneye, isi Imana ivuze. Rero mu kwisonzesha biradufasha kudiserna igihe Imana iri kiravuga. Birashobora kudufasha kudiserna eske ni Imana cyangwa ni Satani ariko aratwongorera. Kuko abo bose baravuga. Yesu ashimwe. Ikintu cya nyuma rero nagomba guherezako. Twisonzesha kugira dusabe Imana twicishije bugufi ivyo yasezeranye. Daniel igice c'icenda umurongo wa 3 gushika ku murongo wa 4. Avuga ngo mpanga amaso Umwami Imana kugira ngo niyegurire Imana, kugira ngo niyegurire gusenga no gutakamba. Nisonzesha nambaye amagunira nisize umunyota. Senga uhoraho Imana yanje ndatura ntibwirukiro Mana nkuru y'igitinyiro
wewe wamushitse isezerano ukagirira imbabazi abagukunda bakitondera ivyagezwe vyawe. Aha n'igihe Daniyeli yumvise ya makuru y'ingene Abisirayeli barisonse kumara igihe imyaka 70 i Babuloni, amaze kumva ayo makuru, ijambo ry'Imana rivuga ngo aca yiyegurira Imana mu masengesho. Yaciye yiyegurira Imana, atangura gusenga. Ikintu yari karareklama c'était la promesse. Rero bimwe mu bintu vyatuzanye canke vyatuzanye muri iyi minsi 33 ni kugira ngo twibutse ivy'Imana yavuze, twicishije bugufi, tutariko turayifata mu mashati nk'uko Kennedy yabivuze ariko aratangura. Ntituje kuyifata mu mashati, tuje kuyibwira ngo uri fidele mu ijambo ryawe, ntuhemuka, ntubesha, ivyo wasezeranye urabishitsa, uri nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urishitse. Mana, natwe twamenye ivyo, twaje muri uyu mwanya kugira ngo urabe twebwe abasavyi wawe, utugirire ikigongwe kugira ngo ushitse ivyo wasezeranye. Mana ishimwe kandi izobikora. Mbega hari ikinanira? Rero ntitwaje kwitera akagongwe, oya, ntitwaje kwibwira ati Mana raba ngene nisonzesheje, raba ngene rabicokora Mana. Ntitwaje kwibwira ati none Mana muri iyi minsi 33 vraiment raba n'ipantaro naje ifata ariko ubu ntifata neza. Ivyo ni vyiza ku magara yawe, ariko icyo Imana ishaka, ijambo ry'Imana yabajije Yeremiya ngo witegereje neza, ndindi ijambo ryanje kugira ndarishitse. Satani ntakubeshe mwene data, n'igihe uzobona umengo urashitse ku munsi wa 30 atana kimwe irakora, yibwira ati Mana, cya gihe wagenderera Aburahamu wamubwiye ngo mu mwaka nk'uyu nzogaruka Ana yasamye. Wow! Naho yararindiriye imyaka myinshi, igihe gikwiye gishitse Mana warabikoze, ariko vyerekana neza uri umwizigirwa kwijambo wavuze. Naho vyomara imyaka 1000, ijuru n'isi vyokuma bikugwaho akijambo wavuze ridashika. Nanje ndizigiye ivyo, naje kukurondera, naje kugusenga, naje kukwiyegurira, nicishije bugufi mu kwisonzesha nsenga isumba vyose kugira ngo ishitse ivyo yasezeranye. Kandi si ivyo gusa, shaka no kumva n'ibindi bintu bishasha uvuga ku buzima bwanje, ku muryango wanje, ndetse no ku gihugu cyose. Rero norangiza mvuga ngo ni vyiza kwisonzesha, ariko twisonzeshe neza kandi bifise intumbero zejejwe, zitunganye, zivuye mu mugambi w'Imana. Natanguye mvuga ngo iyo kwisonzesha kwatahuwe nabi, abantu bace bagukora nabi, kandi ahantu bibatwara ni mu mururazi, kuko bace baguma basuzuma ati none gamana ko maze igihe kinini hariho ibintu ndiko ndabwira, none ni wewe wabivuze. Si ico kituzana imbere y'Imana, ariko ni kugira dukure mu busabane nayo. Yesu ashimwe. Rero twibuke ko tutaje kuyimanipira, twaje kwirondera, twaje kurondera mu nyonga hayo, twaje kuyibutsa amasezerano, twaje kwiyegurira mu gusenga, twaje kugira ngo twumva irikira tujana, hama natwe dukurikira iyo nzira, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo ryayo ni itara rimurikira ibirenge byacu. Umwami Yesu abahezagire cyane. Ndashaka rero nsabe abaririmbyi baze ngaho imbere, hama duhaguruke dusenge. Umuntu wese atangure kwinjiramo, umuntu wese atangure kwisuzuma, arabe motivation, arabe ivyari vyamusunitse kuza imbere y'Imana. Hama avuga ati Mana, mpejeje kumva ijambo ryawe, ndamenye neza ntakekeranya ko ivyo nari nasize ku mutima atari kubibona. Tugomba gusenga. Umuntu wese cyo mpwemu w'Imana yamuganirije, abwira ati Mana ndaje, kuko numvise ko nta muntu n'umwe ashobora kuza imbere yawe ngo asohoke nk'uko yaje. Ugusenga bihe byose
shikana kuri data akankiza mu bingoye kandi satani yanteye akasuku buryo bwose ibiheta ngabo kenshi ugusenga wagusenga indirimbo umuntu wese aririmba yiyumvira ko yumvire kuri aya majambo ariko arasohora mu kanwa kiwe nsaba kuri data iteze kumugisha kwariwe nsiga kubuntu sinzoreka umubwira ati sinzoreka kuza imbere yawe haleluya ushoboye byose wewe waduhamagaye kuri uyu musozi ntituzoreka kugusenga haleluya yego urabereye amashimwe subiramo kandi kwariwe sinzoreka kumusenga zumukore ndamaganya urashobora gutangura kwihimbaza ubwira ati ndagushima kuri umwizigirwa mana urahambaye cyane usumba byose uri Imana itagereranwa uri Imana itananirwa yibwira ati ntakikunanira yibwira ati hirya yawe nta yindi Mana ihari nta yindi Mana tuzosenga nta yindi Mana tuzorondera yibwire nuceceke yibwire nuceceke yibwire nunume nuceceke iragomba kumva ijwi ryawe yibwire ibikuruhice bibwire ibikuremereye yibwire iri hano kugira ngo yumve haleluya amatwi yayo ari ku bagororotsi ari ku byo abagororotsi basenga iri hano kugira ngo yumve ugusenga kwacu iri hano kugira ngo yumve ugutakamba kwacu iri hano kugira ngo yumve amatazirano yacu iri hano kugira ngo yumve uguhimbaza kwacu yihimbaze yibwire ngo ntawogereranywa nawe yibwire ati hirya yawe Mana nta yindi Mana iriho yibwira ati hirya yawe nta yindi Mana iriho uri Imana isumba byose uri Imana itagereranywa ntawogereranywa nawe izindi si Imana kuko zabumbwe n'abana b'abantu abana b'abantu barazibumbye bazikubita imbere zifite amaso ariko ntizibona zifite amatwi ntizumva zifite amaboko ntizishobora gukora ariko Imana tweho twegereye Imana isumba byose Elohim umuremyi w'isi n'ijuru haleluya niwe twegereye avuga ngo nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka barambona niwe twegereye niwe twiyeguriye muri aya masengesho muhamagare
mubwira ati Elohime Elohime ndagukeneye we waciye inzira mu kiyaga gitukura ndagukeneye mubwira ati we waciye inzira mu kiyaga gitukura abisirayeli bararengana ndakunyotewe shaka kukubona shaka kukwegera shaka kwihweza ubwiza bwawe mubwire ngati fise inyota nk'uko imonga ihuzagizwa irondera amazi mu bugaragwa niko n'umutima wanje umeze mubwira ati ndanyotewe kukubona nyotewe Imana nzima atari bigirwamana nyotewe Imana nzima atari dagoni za Ashtaroti zidashobora gukora mvuga ati nyotewe wewe El Shaddai yibwira iyo Mana iri hano kugira ikumve iri hano kugira ngo kwishure yereka ibiguteye ubwoba iraca inzira ahatagira inzira iratembesha amazi mu bugaragwa ahatagira ibyo gufungura ishyiraho ibyo gufungura mu bugaragwa iratanga amazi mu bugaragwa iratanga ibyo gufungura yibwire ibiri mu mutima wawe yibwire ibiri mu mutima wawe iri hano yavuze ngo sinkibita abashumba kuko umushumba atamenya icyo shebuja akora ariko nabise abakunzi kuko ibyo numvanye data narabibamenyesheje ari hano yifuza kutuganiriza niyo yavuze ngo mpamagara ndakwitaba ndakwereka ibyikinze yihamagare ntuceceke yihamagare ushobora gufukama ushobora kwicara ushobora kuryama ariko ntuceceke yihamagare yibwire ngo Sabaoth Imana ya Aburahamu Imana ya Yakobo Imana ya Isaka izina ryawe ry'ibihe birashira turaguhamagaye muri kino kibanza turaguhamagaye muri uno mwanya dushaka guhura nawe dukeneye guhura nawe twifuza kudukorako yibwire morako yiteguye kugenderera ubuzima bwacu yiteguye kugenderera imiryango yacu yiteguye kugenderera haleluya ubuzima bwacu irakiza indwara iraruhura abarushe abafite ibikomere sesereza mutima iriteguye kubakiza iri hano iriko irakora yibwira ati ntugende mwama aho ugendera mu bandi nanje ntusige aho ugendera mu bandi nanje ntusige yibwira ati aho ugendera mu bandi nanje ntusige shaka ukubaho kwawe yibwira ati Mana muri iyi minsi 33 ngomba kugendana nawe naho ngomba kuja mwami Imana nijanye naho ngomba kuja tutari kumwe naho ngomba kuja utambwiye kuja naco ngomba gukora mw'izina rya Yesu yihamagare yavuze ngo igomba kutwishurira igomba kutwereka ivyikinze yibwira ati mwami Mana uhambaye wewe uvyagiye ahera wewe udahengeshanya kutugirira neza wewe mwami Mana utubwira utwereka ivyikinze wewe wavuze ngo ivyikinze ivy'amaso atarabona ivy'amatwi atarumva ibitarinjira mu mitima yacu ivyo wabiteguriye abagukunda natwe turi hano abakunzi bawe tuvuga ngo Mana twishurire twumvise Mana ko ntitwaje kugutera ikigongwe ariko twaje kukwiyereka twaje kukwereka imitima ikunyotewe twaje kukwereka imitima yicishije bugufi ivuga ngo nta kintu na kimwe twobasha gukora tutagufise haleluya nta kintu na kimwe twobasha gukora tutagufise mwami Imana ugusenga kwacu ni imvugo yuko ata kintu na kimwe twobasha gukora tutagufise ni inyifato yerekana ko naco dushoboye dukeneye wewe ko intervena dukeneye wewe gukora dukeneye wewe kuvuga dukeneye wewe mu gatondo dukeneye wewe mw'ijoro dukeneye wewe sasa dukeneye wewe turyamye dukeneye wewe turagukeneye amasaha 28 kuri 28 kuko wiyeretse umusavyi wawe bose natwe mwami Imana niko tugomba kutwiyereka niko tugomba kudukorako niko tugomba kutugenderera niko tugomba kutwishurira izina rya Yesu haleluya.
Hallelujah. Ego. Yibwira ati nyishurira. tayo kukumenya gose misurira uwawe mutima visinyo tayo kukumenya misurira Yibwire yereka umutima wawe mwene data ukwezi Imana yiteguye kwishura ukwezi Imana yiteguye gukora imigawe mu mitima yacu. Haleluya. Paulo ariko arasengera abanyefeso abwira ngo ndabasengera kugira ngo imitima yanyu yihweze mumenye Imana mumenye ibyo mwizigizwa no guhamagara kwayo ibyo ari byo. Imitima amaso y'imitima yanyu yihweze. Bwira Imana ati ndagomba ko amaso y'umutima wanje yihweza. Menye ubushobozi bwakuzuye mu bapfuye. Menye Mwami Imana urukundo rwawe rurutuko rwomenwa n'umuntu wese. Kandi Paulo ariko arasenga avuga ngo sinibwira ko nashitse ariko ico nkora ni kimwe nibagira ibiri inyuma nkashingira kubiri imbere. Bwira Imana ati Imana hariho ivyo amaso yanje atarabona. Bwira Imana ati hari ivyo amatwi yanje atarumva. Ivyo birahuri, ivyo biri mu bwiza bwawe. Senga mwene data. Bwira Imana ati ndagomba kukumenya kurusha uko narinda kuzi ejo, kuruta uko narinda kuzi mu mwanya uheze. Senga nuceceke. Bwira Imana ati ndagomba ko amaso y'umutima wanje yuguruka, amaso y'umutima wanje yuheza, amatwi yanje imwe muyumva. Ndagomba kukumva igihe cyose uvuze, kuko ijambo ryawe rivuga ngo ababaye inama zawe barumva ijwi ryawe kandi baragukurikira. Singomba kuba mu nama zitumva umwungere, singomba kuba mu nama zitumva umwungere. Ndazi ko ari ivyo mahamiye, ndazi ko ari ivyo shaka kumva, ndazi ko ari ivyo shaka kunkorera Mana. Ariko yibwira ati nawe ndakene kumva ibyo ugomba ku buzima bwanje. Yesu igihe yagenda i Getsemane yari afite ibyo agiye kubwira Imana, ariko ayibwira ngo ubugombe bwawe bube. Bwira Imana ati ndagomba kumenya ubugombe bwawe, ndagomba kumenya ibyo ushaka, ndagomba kumenya ibyo ushaka muri iyi minsi 33. Ndagomba kumenya ibyo ugomba muri iyi minsi 33. Ndakeneye kumenya ibyo wagabiye. Haleluya. Ibyo mwemu wawe Mwami Imana yagabiye kunkorera muri iyi minsi ndagomba kudiserna, ndagomba kugapta, ndagomba kukapta mw'izina rya Yesu. Singomba kuba umuhombe, singomba kuba umuhombe, singomba kuba umuhombe, singomba kuba umuhombe. Mwa yibwire ati Mana
hari ibyo ku muryango wanje ntaramenya, hari ibyo ku muryango wanje ntaramenya, hari bintera confusion, ndacari muri confusion ivyerekeye ubuzima bwanje bw'umuhamagaro. Yibwire ti ndacari muri confusion ku vyerekeye umuhamagaro, ndacari muri confusion ivyerekeye urugo rwanje. Bibwira ati ndacari muri confusion ivyerekeye kazoza kanje, sindabona mbona igifungu, ariko mwami wanje wavuze ngo abaguhamagara urabereka ivy'amaso y'abatarabona. Nyereka, yishurira, mbwira, njana mwami, ntwara kure, ntwara kure, mbona ivy'amaso atarabona, mbona ivy'amaso atarabona, numva ivy'amatwi yanje atarumva. Yesu, Yesu, yishurira, nganiriza, mbwira mwami, mbwira mana, mbwira mana, mbwira mana. Vuga, vuga, twaje ku birenge vyawe, vuga mana, vuga Yesu. Mw'ijambo ryawe uvuga ngo ukanye kura ya ibwira ikubwire, ibwira ati vuga sinihuta. Aha, ibwira ati vuga ijambo rimwe gusa, vuga ijambo rimwe gusa. Kumbure uyu munsi nyene urashobora kuba hari ibintu umaze igihe kinini uri kurasengera, ariko Imana ivuze uyu munsi ukagenda uvuga ati naragusengeye mu mpisho. Haha, ariko uyu munsi uranyiyeretse nk'Imana, n'igihe kinini ntariko ndakumva kandi uvuga, ariko aka kanya ndakwiyeguriye kugira ngo umbarire mwana. ndakwiyeguriye mwana. Ibwira ati mbwira, ndazi ko muri iyi situation, yereka iyo situation ntihakenewe ibintu byinshi mwana, hakenewe ijambo ryawe gusa. Ibwira ati hakenewe ijambo gusa, hakenewe ijambo gusa. Ibwira ati hakenewe ijambo ryawe gusa, Jambo ryawe ibwira ati mbwira mana, umutima wanje urakira. Yibwira ati mbwira mana, jewe nabo mu nzu yanje turakira. ukwiyuvuze. Ibwira ati mbwira mana, ndava muri confusion. Jambo ryawe Imisozi irakumvira, inzuzi irakumvira, inzara zirakumvira, urahambaye. Yeah. imisozi irakumvira, ibiyaga Ego, ego. n'indwara zirakumvira, urahambaye. imisozi irakumvira, Imisozi irakumvira, ibiyaga birakumvira, indwara Byose birumva ijambo ryawe. ego imisozi irakumvira, imisozi irakumvira, ibiyaga birakumvira, n'indwara zirakumvira. Hallelujah. imisozi irakumvira, imisozi irakumvira, ibiyaga nabyo n'indwara nazo zirakumvira mwami. Hey, imisozi
turiko turarangiza nashaka urabe ico kintu cigize igihambaye imbere yawe ukibwira ati ewe wa musozi we wigize iki imbere y'isumba byose uce wunamurira amaso yawe uvuga tugutabagwa kwanje kuva kuhoraho uhoraho yaremye ijuru n'isi uvuga ati yaba uhoraho atariwe ampagarikiye n'abarikabera bose bavuga iyaba uhoraho atari mu ruhande rwacu satani aba yaratuyongobeje ariko ko ari mu ruhande rwacu tuva hano twigira intsinzi tuva hano twiterera hejuru bwira uwo musozi ngo wigize iki wigize iki wigize iki imbere y'isumba byose senga nimba ari indwara nimba ari ikintu kigize igikomeye ikintu cyose cyaguteye ubwoba imbere yawe cereke imana nimba ari indwara ndashaka ukora urwaye ubwira imana ati imana niwe ukiza witwa Jehova Rafa witwa Jehova Rafa witwa Jehova Rafa witwa Jehova Rafa iyamagare mu mazina yibwire ngo witwa Elgibo witwa Elgibo imana y'ubushobozi uri El Shaddai ntakikunanira usumba byose haleluya isi n'ibiyuzuye byose ni ibyawe ifeza n'izahabu ni ibyawe imiyaga irakumvira haleluya amagufa yumye arumva ijwi ryawe rimwe rimwe rikarondera rigenzi ryaryo agasubira guterana kuko yumvise ijwi ry'isumba byose bibwira imana ibyo bikunanije ibyo biguteye ubwoba byereka imana ijambo ry'imana rivuga ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose yama mu gitutu c'ishobora byose dawidi avuga ngo ndabwira uhoraho ni uri ubuhungiro bwanje kuko uhoraho yavuze ngo abamwizigiye bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyega kandi nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu niko uhoraho akikije abantu biwe nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu niko uhoraho akikije ishengero rya Mineva mu Kigobe kuko biyeguriye imana ngo bayirondere bicishije bugufi basenga yavuze ngo icumu ry'umugabe bw'abanyakibi nirizokwama rishinze mu mugabane w'abagororozi arahiriwe umuntu yizigira uhoraho akaba ibyizigiro vyiwe arahiriwe umuntu yagize uhoraho inkomezi ziwe ijambo ry'Imana rivuga ngo aba bantu iyo baciye mu mwonga witwa marira bahindura ahantu h'amariba haleluya 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 reka twikomere akaruru kenshi abashi benshi akaruru k'intsinzi urakoze Mana turagushimiye Sante Baba ingene uri umwizigirwa mu ijambo ryawe Sante kuko atana rimwe wigere ukoraniriza aba Yakobo ubusa urakoze ingene uri kuradukiza ndazi Imana kuwa gatatu ejo mu maserire haratangura kuba intahe z'ivyo uri kurakora Mwana ndazi kuwa gatatu tuzokumva intahe ibishinga nahe vy'ivyo watanguye gukora by'ibiho watanguye guhindura nk'uko wabwiye umusavyi wawe Daniyeli ugishira umutima kugutahura ari ijambo ryatanzwe munyemerere ndabasomera iri jambo muri Yesaya igice cya 46 avuga ngo umurongo wa 3 avuga ngo ni munyumve
yemwe ab'inzu ya yakobo mwamasigarano yo mu nzu ya isirayeli, abo nateruye mukivuka mu nda, nzobageza no mu zabukuru ndiwe. Muzorinda musesa imvi nkibaheka, ni jewe naremye. Ni jewe naremye, ni jewe nzoheka, mbere nzobaterura mbarokore. Dukomere amashyi menshi Imana. Imana ivuze ngo ntizohinduka uko yari imeze tukivuka, nikizokwama imeze kurinda dusesa imvi. Abavyeyi batuvyaye mu mubiri iyo turiko turakura baca badutererana, batubwira ngo buharageze ko mwimenya. Ariko Imana uko dukura iguma ibona ko turayikeneye, tuzorinda dusesa imvi kiduheze. Uko yari ari kera uno musi n'ukuri niko ari, kandi nikazokwama ibihe byose. Mwitega Imana muri iyi minsi mu izina rya Yesu Kristo. Wow. Turarangije, mugire umugoroba mwiza. Arakoze, Imana imuhezagire. Haleluya! Haleluya! Imana ishimwe cyane. Rero uno munsi twashize intumbero ku kumenya ivyo twinjiyemo. Haleluya! Mbega niyihe ntumbero yo kwisonzesha? Rero yaduhaye umuco, nukuvuga ngo ubu twese turashobora gufatanya hamwe kugira ngo tujane mwuku gusenga twisonzesheje. Twumvise ko twisonzesha, haleluya, kugira ngo twumvire mpwemu yera. Haleluya. Icya kabiri twisonzesha kugira dusenge. Icya gatatu twisonzesha kugira twumve ijwi ry'Imana. Icya kane twisonzesha ko hari ivy'Imana yavuze. Haleluya. Ikindi nuko ivyo bitobera intambamyi umuntu afise ikibazo cyo kutisonzesha. Imana ishimwe. Abakenyezi bibungenze ntiboja mu bibazo kubwo kudatahura. Abagwaye ingwara zitabemerera kudaha umubiri ikintu ntiboja mu bibazo kubwo kudatahura. Ariko abakomeye, haleluya, abadafise intambamyi, ejo turabandanya. Haleluya. Rero ico tubabwira nuko minsi yose mu gatondo tuzokwama turi ngaha muri prière matinale, nukuvuga ngo isaha 12 z'agatondo gushika isaha 1 y'agatondo tuzoba turi ngaha ejo muri prière matinale, masengesho mu gatondo. Rero tuhabe, hama ejo saa 9 nituzoza ngaha, tuzoba turi mu migwi mito mu maselire de prière. Tuzosaba guhurira aha isaha 9 ku munsi wa gatatu. Haleluya. Rero twese hamwe Imana idushoboze kandi izodushoboza mu izina rya Yesu Kristo. Rero abarongozi b'amasere de prière ejo batugumize mw'iyi ntumbero. Haleluya. Yuko kwezi. Rero Imana ibahezagire, mwakoze kuhaba, Imana ibitangira imbere. Merci beaucoup.